Ibanga 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 Circolo battevi. Akona kona semplice un kazi utaje. Circolo quando byagenze neza. Shiri. Jesus. Shiri, ushitse kuvuga ko utabyara. God. Man, umugore wa mbere yagiye atamwana asigiye. N'umuzanyi wa kabiri ngo ngirageze. Nawe ntabyara. Man. Benjamin, okay. Muriki, kwata man nacumuye iki? Kugira ngo urugo rwanje rwamwe ibibazo nk'ibi. Ntitejwe ibibazo na mama. Rabibinze. Satani niyo mvira inyuma y'umuryango bwe. Sheri. Namanya yo kwihogoza. Sheri kagenda. Kubanze ngaho ugenda kuvyarira. Ariko nibikunze. Ningumye ngaho baguma ndakubangamira. Ndakwinginze kagenda. Kanje gutekera twanje ngenda. Sheri, please. Ito ntukere icara basi tuvugane cyane, please. Haguruka. My God. Sheri, nyumviriza. Iki kintu usuko uva muri rugo. Kuko nacyo vyotanga. Kuko sindi buza n'undi mugore wa gatatu. Abantu bombona gute babonye ngo manzana abagore. Ariko vrema biragaragara ko mwana roserera icavugirako. Yahora duhora iby'amadini. Ubu ararose ikintu agomba avugireko. Ariko Sheri, Imana yakumpaye nizi uko bizogenda. Sheri, nta gikene turamarana, ariko ndabizi yuko bizogenda neza. Nta mpamvu yo kwihebura. Sheri, ndakeneye umwana, ariko nta kindi kintu nokora kirenze kwihangana. Sheri, umugore wawe Urahamu ari we Sara yamaze imyaka myinshi cyane atararonka umwana, ariko Imana yarabakoreye igitangaza. Mu myaka yiwe, mu bukecuru bwiwe araronka umwana. Ikiraba igitangaza, ibintu bidashoboka, ibintu abana b'abantu badashobora kwizera byarakoretse. Sheri, turacyari hafi, ntituragira kure, ntaragira ko twihebura. Sheri, Imana dusenga ntazizotwumva. Uzokomeza usenge iyo usenga, nanjye nsenge, kuko Imana izotwumva kandi bizogenda neza. Please stop crying, babe. You know I love you so much. Sheri. Urakoze. Please, babe, don't cry, babe. Don't cry. Urakoze kunyanganisha, ariko umutima sineka. Nyine Mika, ujya mwana nyine uramwizeye fresh. Ndamwizeye cyane. Nereka kumwizera gute umuntu twiganye imyaka 5 irenga. Ngomba gutimbira ko kujya mwana fresh. Timbira ko ari inzu timbira ko kuri jewe. Mfire nawe tuciyuzana. Oya nese ibintu bisanzwe. Sawa. Ujya mutoto. Umva nta kuzuyaza. Ndagusohoye man.
gucora ndake kandi harya ngaho urumva ntashimye ndi ntashimye amaze gushima reka kubifata oya nagushimiye wewe uransohoye nagushimiye nzoba ndi ntashimye sawa kandi rero abana ndagushikanye kure nta mpamvu yo kuri ndagushika muhiri wanyu gusa merci beaucoup wese hajya reka nanjye nsimbire muhira turuke gatonya amawe ni waronka kanya tuze guhura muri gym kya tuze kubandanya fresh yeah Bella karibu rero nakoze sengera none ndasenge senga wewe yaheze gihe mu izina rya Yesu amen Tuntu turyoshe nk'udusigaye muduki turyoshe nk'udusigayeyo Bella nizere ko igihe cyo kwiyumvira wakironse gihagije so Ray nukuri sinakubesha kuva ujya munsi nanje natashe umutima uri kura kunyishuti so hari ikindi kintu naguma ndakubwira niwe muhungu wa mbere nzoba mpaye amahirwe mu buzima bwanje ndakwinginze ntuzumpemukire ngo mbabaze Bella oui ushatse kuvuga ko kuva ubu mbaye umukunzi wawe yes none umukobwa mwiza nkawe gute nomubabaza Bella ntugira amakenga ndagukunda kandi cyane kandi cyo ukunda urakibungabunga Bella ntugira amakenga ndagukunda kandi cyane sinokubabaza kuko icyo umuntu akunda arakibungabunga Bella iminsi isigaje ku isi wifuza kwimarana nawe ndishimiye gukundana nawe nanje ndaryohewe cane Anje ivyo nibisanzwe byo kugumubwira ngo abahungu bakubabaje ngo nabaye ingozi oya pre hama ivyo mu rukundo ntibizobura ivyo vyamaho ariko gusa nizere ko atari bogare nkanje yakugize ibintu nk'ivyo sha abahungu mwese nico kimwe oya abantu bavyibushe donc ntidukunda gushavuza ababebe burya uwo muntu wawe yaravyibushe nkanje yari nkaca kimwe hari ukuntu umuntu avyiba mu kavuyo gaca usanga n'abademu nyene byose ni mu kavuyo nyene gusa ico wamenya je dukundana sinitayeho kuko ameze uko asa uko ateye oya ico akoze gusa nyene yarambabaje kandi narababaye kandi namaze kubyakira Kibazo kuna nk'umuntu ababaza umwana birambabaza cyane ni benshi babyanka ariko nyine dusanga byabaye basi uraraba basuyinyereke ndabe ko namumenya basi ushaka ko ndamukwereka gusa ya ndashaka kumubona usanga ndamumenya reka ndabe ngo ndafise ifoto yiwe n'uyu rero n'uyu Shana weda brema. Iyi niyo bogare wavuga. No kumenga biragutangaje. Oya, uruzingo. Bebe, uruzingo nkuru. Niko kurambwira ngo gwara ninyoya amata. N'uruzingo rero. Jemba namushakunga. Oya, brema kamen jewe. Uyu. Subiru irabe neza. Sanzwe ndayizi nyine ndamubona. Bebe, rikana nabo. Abo
Ushatse kuvuga rero ko utandukanye n'umwe. Twe dutandukanye nabo bebe. Sha ibyo biragoye kumenya kuko sindi bubone mu mutima wawe uko umeze ngo mbone ibyawe uko bipanze niyo mpamvu bigoye. No abantu batujibushe burya kenshi n'urukundo usanga rwaragwiriye muri twebwe ariko rwigendera. Yego. Sha ndumva ni sawa ni kwaba uko ungana ariko rungana. Yeah. Sha ndumva ni byiza. Bebe. Waberewe sana. Urakoze. Gusa nawe ndabona atacuba. Kabisa merci. Nanje naberewe. Cyane. Oh yeah. Kweli. Sinanamenye burya ko uyu munsi tuza no kubonana. Ash no munsi wanagaragaye ko utahurugaraga. Oh yeah. Nukuri. Kabisa. Kagasana nako. Ahubwo nukunguririye ndubona itashaje none. Cyo nibisanzwe. Ne, ndibuka ko wambwiye. Rendez-vous dimanche. Sawa. Ça va? Yeah. Wow. Uzoza arangorane. Nizere ko ibintu bigiye kugenda neza. Cyane. Urekane nabajya bapeti bajya. Ni hatari gusa ndashaka kunsederanya ko nawe utazongera nkuko nabo bagiye. No bebe kura mu mutwe. Jewe sinzokubwira nkabijya byabajya bahungu. Abo mbe kajya gahungu kavuka he. Sha ni hatari. Ibyo ujya reka tunabyihoza ahubwo tuyaga ibyacu kuko ibyo ujya byaraheze. Ibyo namaze kubyibagira. Numva ndagukunze kandi. Uvuze neza bebe. Urabizi nyene nkuko vyama zibana zidakomana amahembe. Ibyabaye byarabaye tukwiye kuvyimvira ko cyane ngo tubite ku mutwe. Ahubwo ivyo tuvyihoze. Nari nifuza yuko mbere binashobotse kuvyumvira kukagaruka mu rugo. Mbere gikuru nashaka kugupresenta kuko ndibaza umugore wanje ntimwigeze ngira ngo mubonana, sinigeze ndagutumira no muhira. Ngo haze umubone mumenyane. Sinzi kumwana bacu bavyita nk'umugore wanje kuri wowe cyabari. Ariko ni byiza rero kubimenya mukamenyana bikaba byiza cyane kuko byohimbara abantu abazobibona nawo mujyango. Uyu rero ni go rubavu rwanje rushasha naronse. Nubwo iyi nkuru igushikiriye iteba aya makuru yarose utevye tumaranye igihe kitari gito. Ya moni ndamukunda cyane. Uno mugore wanje mfise umumenye ariko agati ntigaze gasubira gukora mu cisho kabiri. Usange urasubiriye biragoranye ni naja kurangura uco vyumva bugaje mvugiramwo. Hama Monia uyu ni petit frère wanje yitwa Lei. Turavukana yahoze akora ku kazi hajya waje ukora yakora na grade burya hajya mu kukuzana. Uyu nyine hari utwaye twagoranye gato arabura umwanya hari utuntu tundi twaye twamufatiriye tw'amabanga cyeba ngombwa ko ataboneka niho naciye ndakuzana kugira umusimbure. Burya sene nabikubwiye turavukana ubu rero ameze neza nta ribi. Mbere nari nifuza ko yogaruka muhira tukabana kuko hari utuntu twa stage yararimo. Ego murakoze wo mupresenta kandi nanje ndaryoye kumva yuko hari umuntu avukana n'umugabo wanje ko ntavyo bari wambwiye. Ndaryohewe cyane. Ego Rei ubu ni madame. Bro Rasko leta y'igihugu bikiye gukora certificate yiwawe yo gucagura man. Cyo ntibona caguye iki Bro uracagura fresh man ubona utacaguye neza wallahi. Ya mani yana umugore mwiza n'umukobwa mwiza nakunze nabarabizi man biragaragara n'ubarebye mu maso aca bibona ko harangwa amahoro n'urukundo rwinshi cyane. So Moni twe mu muryango wacu vrama turafise ingeso mbi yo gukunda umuntu bya danje. Nivuga yuko andiko mubwira ukuntu grand frère ametse none yo ningeso mbi yari abayitana. Erega bro urukundo nigwerera bose niyo mpamvu ku ruhande rero icibambi mu bana bose tuvukana niko yimereye. So mwakira uko nyene nuko yimereye. So Moni
ndaryohewe cyane urampresence muri agent nitware yibariye nongeye kubisubiramo ko baranzira itajyana mu matwi iryo ego vraiment mon uziko sana bikira Maria kabisa Shere Mungu kuvuga amajambo menshi uvugana gato utoshye turaje reka mvugana nawe gato Jisna bitabu urasina bitabu none ubaye iki kuhindutse ko wese nakubwiye ubwenge bwawe niba bwarijuritse niba wabaye gute kuri kutigera uhinduka prema wenda ku president umugore utangwa kuzana ibintu by'imitomo wagaruka nyange so ntuzi ikintu twapfuye we bro sawa byaheze sorry ntibisubira ariko kwari kugira ndamwereke yuko mu muryango atari biri hafi ntari buri kurazana imitomo ngo asana abamarayika ngo nabikira Mariya igihe ubifata serious muri kumwe oya prema je ari ibintu none umuntu warutanga gutera imitoma mbona atariho ndiho byogenda bro byaheze ntabwo bisubira ntabwo byonga ariko kwari kugira ndamwereke yuko ntari biri hari mu muryango bro wa mujamani oya none se bigiye yobyakira yobyemera ko ari muri kumwe tugende sinzi mabwiza ko nabyanze Chérie? Chérie? Oui, chérie. Ingo hano. None she ndakubaza ibyo. Niba abandi bavugishwa n'Imana babandi, Ntamara nakubwira basi ko Imana yamweretse basi duhetse umwana basi ngo kaba kamwe nahato baramahasa. Kamwe gusa. Kamwe. Ubu nirirwa ndabona abandi bariko baraserebura za anniversaire z'abana babo. Yubire zirakogwa. Shiri mamazi. Oh, mamazi. Shena ntakuzania amazi. Mamazi. Ariko wihangana, Imana izobikora. Wowe. Imana imbesire ukurambira Imana. Ukurambira ibintu by'Imana. Man, ubutangi no kungenderako. Ubona icyo mbura. Ubona ngene gibi. Hewe, ubona ngene gibi. Ibi mbona. Abandi bariko baraserebura za anniversaire z'abana babo. Je naje bakabanza n'amafagitire y'amatara n'amazi. Ngo wasanne na Imana izobikora. Imbesire. Wamenyereye kubera gutekereza. Kwiki. My God. What am I supposed to do? What kind of wife? Namugore mvise barambwiye ko wandoze. Sha. Reka nje ku kazi. Ega sinda kubaba. Merci. Wewe